DFTV. Tunda Juhudi. Nizere ko munguwe neza mwese mukurikirana ibiganiro cyo kuri DFTV 257 banyita DJ Fanny nibaza ko mukomeye kuko turabashimiye cyane kuri mwese budahengeshanya kudushigikira gutora link murungikira abandi mwese ibiganiro bica kuri DFTV bibashika kunyota kuri kamera ndi kumwe na Logic Jamal our director nguko musanzwe mubizi ko DFTV atachidakora kugira ibashikiriza ibiganiro biri ku mwanya kandi ibiganiro inkuru zigishushe cyane ndazi abakoresha Facebook mwabonye amafoto kuri Facebook aho berekana umukenyezi yambaye ikanzu y'urushungu yakanzu yera imwe byose bagira nk'ubugeni hamwe n'umushingana wiwe ari kuri chaise roulante kagatebe ko kwa muganga kamwe kagenderamwe abagwayi yego rero twagerageje kurondera izo foto iyo zazananye turamenya byose uko bimeze abo bantu rero bari bagwariye mu ntara ya Kirundo bamanutse Bujumbura twahise tuza kubarondera kugira tuvugane nabo bamenye abaribo ndabashimiye mwese utaragira subscribe kora subscribe byihuta kurako impande ya subscribe ucubona gakengeri ugakore kugira uzo uraronka ibiganiro byacu ku mwanya ndabakunda cyane muhezagirwe reka twinjire indani tushe kuvugana nabo bantu mwabonye ku mafoto kugira mumenye ibyawe nkuko nabibabwiye namaze kubashikira amafoto mumaze imisi mubona arengana mu magroup atandukanye ya WhatsApp aho abantu bagize screenshot bararungika foto tubona umudamu yambaye ikanzu yera ari kumwe n'umushinga nawe wibona ko nawe ari kuri chaise roulante gazi mwese murazizi ego ba mugenzanje Napoleo yagize Fast News mwabikurikiranye mwege bakunzi ba DFTV none twakubarondera aho bashikiye ku bitaro twabashikire muko murababona mese madame ndabaramukije amahoro ore sana kumugabo gikuru isuri boneka neza ko bemsi ugwaye muga freshere nizo ushime Imana nyine umuntu gihari sino nibyoroshe ego ku mazina kugira abari kwadukurikirana bashire kukumenya nitwa Ndayizige Gabe abamba mu Kirundo Abanyakirundo muri romantique kuko ibintu nabonye nari ndabizi beshi barazi ko twagiye turabisoma ari bya Romeo Juliette to urukundo rwabo rwabaye urukuntu urabona ko namwe muheze mu bitwereke uko n'abarundi bashobora gukora ikintu kumva ko kivuye ku mutima reka ndamutse madame ndakuramukije madame akomeye wamuseguye mushinga nahe wawe kuba ariko baradukurikirana wo kwidondora nitwa Mukantwari Charlotte nanje nkaba ndi mu Kirundo yene kuba ariko baradukurikirana ukumbura bashaka kwiyumvira ati byari bimeze gute kugira tubabone muri kuri chaise roulante madame yambaye ikanzu mubona kanyene ko mu kigwaye mwari mwimirije kugira mariage cyangwa n'ibintu mwavuze ati okay kwabaye guteka cyo tugira mariage ya decision twayifatiye hamwe ko nkigira accident twari kumwe turagira integuro y'ahantu hazobera dote amantashe bica biravuko acaraza byihuta kugira nsange mu bitaro kungwaza turaguma naho mbwa tukaguma tuganira mbega urubanza tuzorubandanya gute navunitse kagera hingehe niyumvira iyo mfuma basi ngira nk'ukuboko kudashobora kumbuza gutambuka ibindi byose nkaguma ndabitegura ego hama twagumye tuyaga uko niwe amba hafi niwe twagumana yategerezwa kungwaza kandi sinofata decision namugishije muca murabyumvikana ati même si byabaye gutya reka tuje tubikora kuko imutumviriye ati reka turindire kumbure twegeze imbere mariage ndindire nkire kugira nshobore kugira ibintu nkora nabitegura cyatumye iyo decision iza bwa mbere naratembera hari umuntu yambwiye ngo shetani ntikunda ngo abantu ngo bagire mariage ngo turaguma muhira ngo bazokugonga
birambwira n'undi muntu wa kabiri nca ndibaza eske ko ngwaye kandi imvune ishobora gufata ari gufa yavunitse imvune ishobora gufata iminsi amezi nkangahe none ibintu bizogenda gute nca ndamuyagisha kumva uko twobigenza hama aranyemerera ko atakibazo kuko byose twari twaheje kubitegura ca turahamagara padiri turamubwira ko tumukeneye aze kutugendera caraza padiri kutugendera caratubwira ko turinze tugira ico ciyumviro ciza c'uko ata decouragement ibayemo ni vyiza kuko hari abakobwa ushobora kugira accident akaca avuga uyu muntu wapi ngende ku kimuga en plus hariho n'abahungu ushobora kuca agira complexe zo kwama akwegera canke kuyagisha avuga azohava ca mpeba hariho n'ibindi biza iwacu mu Kirundi bashobora kuvuga uwo mukobwa yatera umwaku aciye agira accident agira mutware izo rero zari facteurs zari kuca zituma byose vyama bakomsa yaranyeretse ko bishobora kugenda neza bishobora kubitegurira hamwe bikagenda neza padiri aratugendera aratuyagisha aravuga nta kibazo bizokunda kandi Imana yaciye imfasha uwo munsi banadurere nimwe nari meze neza wamenga nakize ndicara mu gasheze hamwe akansunika bakamwakira abandi turagenda no muri salle ya hôpital biragenda neza. Ni histoire très intéressante none madame mumaze kubijye inama mu mutima urumva nyine ko wiyakiriye ku buryo atanakira nariyakiriye cyane gose ndumva nyine ko ataco bintu ayo ko ndamukunda kandi nzokunda mukunda ni byiza cyane mbega twe twabonye amafoto hari n'abakurikirana DFTV tutamenye brand iyo mariage hari reception yabaye ko tumenyereye imanza nyinshi zigira ama reception n'ibindi byo gutwikura n'ibiki cyangwa yabaye juste guhezagirwa impande ya padiri hama bisha bigarukira nga evenement zose zisaba za mariage zarabaye twagiye muri salle turasenga barahezagira impeta barazitwambika byagenze neza hama imiryango kubera nawe yagumye dushigikira yavuze turaguma iruhande yanyu mwico cyumviro cyanyu haba umuryango w'iwacu n'umuryango w'iwabo baca bariorganiza bashobora tubwira mwebwe kubera badashobora kutwemera isare yo muri hôpital ko tuyiryoherererwamo tireka mwebwe muce muja kuruhuka tuce tuduga tubaha amakado twari twarateguye uri ahantu utekanye aho muri chambre ya hôpital na rimwe après nabo baca baragenda muri salle bateguye ahantu bita muri la Kozwazo baca baragenda baragira reception partie y'umuryango w'iwabo na partie y'umuryango w'iwacu baravuga n'ijambo baravuga uko ibintu byose bimeze byagenze sawa biba bigenze neza arahiriwe abakundana bakana amakukija cyo bakaba bari tayari kuganira urukundo rwabo cyangwa guhagarikira ibyo bakunze mbega hamwe bishika ngo abagabo barahinduka cyangwa we ku ruhande rw'iwawe wumva ko bizoshika avuga ati okay nawe ndakize meze neza ndashaka guhagarara impande kumbere y'abakobwa bandiki muri uwo mwanya nigiki usezeraniye umukenyezi wawe kuri DFTV kozi nituko turabaraganisha mugabo ino ni video izokwama ibihe byose n'abana banyu bazovuka bakakurikirana ati papa yaravuze ukuntu nigiki kuko novuga decision mwagiye inama mwagiye akayemera ntisinama yemera abakobwa bose ko we ntiyarazi yuko ushobora kugiramwo cyangwa yavyemeye avuga ati jewe uko ari kose umuntu wiwanje kandi nzazo bukomara wiwanje decision nkiyo nifata abakobwa bose ku ruhande rw'iwawe nigiki wo musezeranira madame wawe imbere yaho muryaro n'utundi tuntu turi nyuma mu rukundo rwacu twibanga témoignage tundi dusumba n'utwo mugabo utwoni hanyuma mugabo ndamuhemukiye nkahinduka bya bindi nyene nabamemutse kabisa kuko hari akantu gatoya papa aheruka gupfa mu kwa gatanu gutyo
mama yaciye agira probleme nke kuko acayigumana wenyene. Uyu yagumye amusanga muhira bararanye yumva aremye, n'abantu baribaza azokura umugeni iwabo amutwara, kuko ahavuye mama ntamererwa neza batari kumwe. Turi n'utuntu twishi yagiye arangirira ntashobora kumuhemukira. En plus mariage ni engagement, iyo umuntu abigendamo yarose uwakunda kandi yiyumvamo, ni ukuvuga ndamuhemukiye noba menje, kuko yamfashije byinshi. Urukundo rwacu bwagiye ruragorana, rurabandanya, arambera umwana mwiza nanjye ndamubera umwana mwiza, bigenda neza turagumana. Ubu rero simbona yaho bigeze aho bigoha ko noca ndamuhemukira. Kanatsinda no mu isengero baratubwiye ko barasomye ahantu ko mbega umugore agize amafuti umugabo arashobora kumwirukana. Bibiliya irafise inyishu itanga, twafatanijwe n'Imana simuhemukira, ico kirakwiye. Madame, umaze kuvugana iyo decision waragiye warahanuza abo muhira bakwishuye gute? Umaze kuba yasi ko bigenda kose mariage ntisiba, twanabivuganye muhira iwanyu bavyakiriye gute? Baravyakiriye nyene barihangana kuko ndamukunda, ndabibabwira baravyumva, hama tuguma dutegura urubanza twibere mu bitaro 2 ans. Ego. 2 ans et demi. Ego. Abariko baradukurikirana novuga yuko mariage yari herutse kuba vuba, kuko n'ikigudi umugeni yari yambaye ndibaza muriko murabona amafoto ukungena ikigudi cyari kimeze n'ubu niko kikimeze, urabona ko bakiri abageni. Mwe mukivuga ngo kirangeni twese. Ego, hama reka tureke kubaruhisha ko muranarushe, mwavuye mu Kirundo ushiki Bujumbura, gusa tuvuge ni tuzogaruka kubaramutsa, hama Imana ikomeze kubikora mukire mu mirimo ya misi yose musanzwe mukora iki? Sanzwe nkora muri Bankobo mu Kirundo. Okay, hama reka tuzogaruke kubaraba mwakize mumeze neza, kumbe tuzorasanga no mu Kirundo wanashaka. Tubipfurize kuroranirwa vuba vuba kugira musubire ku mirimo yanyu. Murakoze cyane, mwe mudusengera Imana izobikora tuzokira. Ikindi kintu nagomba imbere ko dusozera ikiganiro cyacu kuri ajya makupure yubatse, kumbe mwe muracyari bashasha. Iyo ikintu mwakoze ni ikintu cya mbere novuga cyuguruye umuryango w'ubugeni bwanyu cyangwa urugo rwanyu. Ibindi biri nyuma nivyo ari byinshi, ni cyahe ikintu wohanura bariko badukurira bari mu ngo benshi babaye fidèle, ikintu wobahanura wewe nk'umushinga nta cyo bahanura cya mbere, umuntu imbere yuko wagira mariage ukwiye gucagura guhitamwo uwo umutima wiwe wiyumvamo, kandi akanabisengera Imana ikabimwemerera ikamumuha ikamucagurira. Abubatse nabo no bahanura ko bakwiye kwama bubahiriza umufasha wabo, bakamusonera akabona ko ari urubavu rwawe, kuko urubavu nk'ubu je ko mbabara mu kuguru igufa yavunitse ndumva ko mbabara, nimba ari urubavu rwawe urutora ukaruvuna ntiburi muri babaza. Rero bagerageze kugumana mu rukundo biba ari byiza. Murakoze. Murakoze, hama ndabashimiye ku mwanya wanyu kungere mwatwakiriye, Imana ibahezagire. Hama amasengesho bariko badukurikirana murabona ko bakeneye amasengesho n'amamvigiye cyose, ikintu cyose kirimo amasengesho kigenda neza kuko bakiri mu kuboko kw'Imana. Rero tukomeze kubafasha gusenga, n'abaganga bakora ivyo kugira ukire ningo gusiye ku kazi. Turagushimiye madame. Murakoze cyane. DFTV. Tunda Juhudi.